rero viendo kubona el asunto ministerial de cada dispensación ibintu y by'ubukozi la biba muri buri responsabilidad kiringo hamwe ministerial que hay en n'inshingano umwitwarariko w'ubukozi uhaba muri buri kiringo viendo hamwe que no al pueblo kubona tiene que ser ko bien abantu guiado bategerezwa kuba y que birinze no neza debe salirse kandi ko del batategerezwa programa kuva del mu mugambi pueblo. w'Imana abo bantu. Viendo todo esto, Kubona nosotros ibyo byose tenemos que twebwe ver dutegerezwa nuestra posición kubona en umwanya nuestra wacu dispensación mu kiringo y cacu en la edad de hamwe nuestra no mu gihe dispensación c'ikiringo para que el cacu pueblo kugira camine ngo abantu en el programa divino bagendere mu correspondiente mugambi a w'Imana nuestra uhwanye dispensación. n'ikiringo cacu, Así como nk'uko los que trabajaron abakoranye con Moisés en na el Mose tiempo de Moisés mu gihe tuvieron ca un Mose privilegio muy barose grande, ihigwe ridasanzwe, vinieron a ser el fundamento nibo ministerial bahindutse para urufatiro rw'ubukozi toda esa dispensación, muri ico porque kiringo luego cose, durante kuko toda esa hanyuma muri dispensación ico kiringo se cose trabajó de acuerdo bakoze a cómo se trabajó con bashingiye Moisés en el comienzo kuko de bakoranye esa na Mose dispensación. mu ntango z'ico Y kiringo. así también Uko niko kandi podemos ver lo mismo dushobora kubona ivyo en nyene el tiempo mu de gihe Jesús, cuando comenzó ca una nueva Yesu, igihe dispensación, hatangura la ikiringo segunda gishasha, ikiringo dispensación. ca kabiri. Encontramos también ahí Turabona el kandi ko fundamento aho naho nyene ministerial, turahasanga 12 urufatiro apóstoles, rw'ubukozi, los cuales intumwa ministraron la 12 palabra, ari bo el mensaje del barongoye Señor ijambo, Jesús, batwara ijambo, ubutumwa así como bw'Umwami Yesu, Moisés nk'uko Mose tuvo yagize un grupo de ministros, umugwi eran los w'abakozi ministros de b'Imana, Moisés, bari abakozi b'Imana ba aún Mose, ndetse Josué na dice la Yosuwa, escritura que era ivyanditswe biravuga ko ministro yari de Moisés umuministre también. wa Mose nawe. Así también Jesús Uko ni nako Yesu tuvo rero 12 ministros, yagize 12 abakozi apóstoles, b'Imana 12, los intumwa cuales 12, trabajaron con ari el bo Señor bakoranye durante n'Umwami 3 mu años y myaka medio, 3 mayormente n'igice, 3 años imyaka 3 principalmente, cane cane, y fueron enviados para llevar el mensaje kandi bararungitswe kugira por ngo diferentes bajane lugares, ubutumwa babukwiragize mu bibanza y bitandukanye. luego encontramos que Hanyuma ese vino a turabona ser el yuko fundamento abo bahindutse para urufatiro aquella dispensación, rwo el mw'ico kiringo, fundamento urufatiro ministerial. rw'ubukozi. Por eso la segunda Nico dispensación gituma dice que ikiringo ca está kabiri fundamentada bivugwa sobre ko la doctrina de gishingiye los apóstoles ku nyifato, y imigenzo profetas, y'intumwa y hamwe principal n'abavugishwa piedra del n'Imana, ángulo, n'ibuye rikomeza Jesucristo imfuruka, Yesu mismo, Kristo el ubwiwe cual es la cabeza ari we ari del ángulo. ibuye Así es rikomeza que imfuruka. podemos Nuko ver rero cómo Dios dushobora coloca el kubona ingene Imana fundamento ishiraho para urufatiro una dispensación. mu Y kiringo, podemos ver kandi también dushobora la kubona responsabilidad que n'umwitwarariko tienen esas personas abo bantu baba que bafise, están siguiendo el abo fundamento baba bariko baraba y están urufatiro, trabajando nuko en esa bakaba bariko barakora dispensación muri ico en su kiringo comienzo. mu ntango zaco. Tienen que ser cuidadosos Bategerezwa kwirinda porque cane kuko de todo ese trabajo que se haga mw'ivyo en el bikorwa vyose comienzo bakora mu depende ntango la dispensación niho completa. ikiringo cose Y por gishingira. eso la Nico responsabilidad gituma es tan umwitwarariko grande urakomeye porque cane kuko Dios ha colocado en las Imana manos yashize mu y en maboko los hombros de esas hamwe personas no ku bitugu vy'abo bantu esa labor ico y ha gikorwa, colocado el arca la kandi palabra yashize isandugu, para ser ijambo, llevada, yabashizeko isandugu, ijambo y kugira el ngo pueblo barijane. no puede Kandi abo bantu, recibir las bendiciones abantu que Dios ntibashobora tiene kuronka a menos que imigisha esos ministros Imana no ifise, trabajen bien abakozi b'Imana en la badakoze obra de Dios neza para ese mu gikorwa tiempo c'Imana c'ico y gihe, en el lugar hamwe en no mu donde Dios kibanza los ha aho colocado Imana para darle el yabashize alimento kugira ngo espiritual ibahe en la imfungurwa casa zo mu de buryo Dios a bw'impwemu los hijos de mu nzu Dios y'Imana, que Él ha abana colocado en las b'Imana, manos abo de ese yashize mu ministro biganza en el vy'uwo lugar mukozi en que w'Imana Dios mu lo ha kibanza colocado. Imana yabashizemwo. Cualquier cosa Buri kintu que cose un ministro umukozi introduzca w'Imana en su yokwinjiza grupo, en mu su mugwi wiwe, mu congregación, rushengero o que llegue a rwiwe, otro grupo canke akijana mu wundi y mugwi, no sea nuko parte del mensaje, kitaba kitari mu butumwa, está delante de Dios responsabilizado niwe para darle azokibazwa cuentas a imbere Dios y'Imana kugira cuando ngo le toque el turno para yishure ser imbere juzgado. y'Imana
kugira ngo así como los agiciribwe 7 urubanza mensajeros nk'uko intumwa serán ndwi juzgados, zizocibwa como urubanza le fue dicho nk'uko al hermano Branham vyabwiwe cuando él revera estuvo William en el Branham paraíso, igihe yari le ari fue muri paradizo, dicho que yabwiye los 7 mensajeros ko serían intumwa ndwi juzgados, zizocibwa urubanza, y si los mensajeros kandi entraban, namba ellos intumwa entraban también, zizokwinjira, intumwa nizinjira cada persona será hazokwinjira juzgada, kandi tendrá n'umuntu su uwo ari we juicio, wese nawe azocibwa urubanza, y agira cada urubanza ministro rwiwe, de na buri mukozi nuestra w'Imana wo mu edad gihe también cacu será nawe nyene juzgado azocibwa por la urubanza labor que haya kubw'igikorwa desempeñado, y eso azoba tendrá un yarakoze, kandi tiempo ivyo en el bizofata programa igihe divino. mu mugambi w'Imana, bizogera Y yo igihe espero cavyo que mu mugambi sea w'Imana, kandi jewe un nibaza poquito ko antes bizoba de imbere la gato transformación, yo guhindurwa, para que así kugira ngo bityo cada uno umwe wese entonces reciba de umwe wese acuerdo a aheze como haya aronke sembrado. ibikwiranye n'ivyo yabivye. No vaya a ser que alguien diga, Ntihagire umuntu no, rero después yovuga que ati esté ariko transformado, nitwamara guhindurwa nuko rero yo espero que eso ocurra antes de la jewe transformación nibaza en algún yuko ivyo momento, bizoba imbere yo guhindurwa mu mwanya y que runaka, sea parte de kandi esa tercera etapa, bizoba igice c'uko para que gukwirwa kwa así gatatu, kugira ngo entonces bityo cada uno umwe wese responda yishure por todo el trabajo que ha yishure llevado a cabo ibikorwa en vyose su congregación yakoze mu y rushengero en todo el rwiwe, grupo con el cual hamwe se n'umugwi haya wose relacionado, yoba ya yarabijanyemwo. que los 7 Ubona mensajeros ko van a ser intumwa ndwi juzgados zizocibwa urubanza antes imbere de la resurrección, y'umuzuko, y si salen bien, kandi nivyagenda neza entonces nuko se rero levantarán en bazoca la resurrección. bazuka mu muzuko. Esto hace tiempo a mí Ivyo me había haciye estado dando igihe vuelta ndiko de cuando ndabivugako Dios ndabisubiramwo nos pediría ku bijanye cuenta a n'ivy'Imana nosotros, izotubaza twebwe, y por lo que yo veo kandi ku vyo mbona puede ser y creo hashobora que kuba, será, kandi ndizera ko pienso que será azoba un poquitito ndizera antes ko de azoba la ari imbere gato transformación de cada yo uno guhindurwa de los ministros. kwa buri umwe mu bakozi b'Imana. Bueno, Ni por vyiza, eso nico es gituma bueno que se cuiden bien ari vyiza ko y que mwirinda estén neza, seguros de que todo lo que kandi hayan mukaba muzi enseñado neza en sus yuko ivyo congregaciones mwigishije mu mashengero yanyu esté en los mukaba muzi ko mensajes biri que mu han butumwa sido hablados ubutumwa en bwagiye público, buravugwa ku mugaragaro, porque kuko nadie nta muntu n'umwe delante de nta muntu Dios n'umwe imbere y'Imana decir azoshobora kuvuga estuvo hablando con Bermúdez ko y por eso yavuganye habló na estas Bermudesi arico gituma yavuze ivyo bintu, cosas, o que estuvo hablando canke conmigo ko y yavuganye entendió de lo nanje, que hablamos, nuko agaheza porque agatahura quería yuko decir ivyo eso, twavuganye vyashatse tiene que kuvuga ivyo, estar bitegerezwa predicado kuba vyaravuzwe mu butumwa como todo mensaje y todo nk'ubundi predicador butumwa bwose, que haya kandi predicado n'uvuga el ubutumwa evangelio será wese juzgado por lo que está azoba ariko aravuga ubutumwa escrito ya azocibwa hablado urubanza nk'uko en vyanditswe, la palabra vyaramaze kuvugwa mu por ijambo, los profetas bivugwa n'abavugishwa que n'Imana, Dios ha ab'Imana utilizado, yakoresheje, por los apóstoles, bivugwa n'intumwa, y vamos a incluir también al apóstol kandi San Pablo, reka dushiremwo n'intumwa también mutagatifu vamos a Pawulo, incluir a nuestro dushiremwo hermano kandi Branham, na mwene data Branham, y de acuerdo a lo que ha kandi sido hablado por Dios ushingiye a ku través vyavuzwe de las n'Imana personas, biciye los mensajeros muri que abo Dios ha bantu utilizado, intumwa Imana serán yakoresheje, juzgados todos los que han predicado hazocibwa la urubanza palabra, abantu bose bavuze cada ubutumwa uno en su ijambo, edad umwe y wese en mu su gihe hamwe dispensación, no mu de kiringo acuerdo a la ciwe, luz bishingiye ku muco que Dios haya ku dado muco Imana a ese yatanze tiempo. muri ico gihe. Al que le ha sido dado mucho, Abahawe mucho vyinshi le será demandado. bazobazwa Al que le ha sido vyinshi, dado poco, abahawe poco bike le será bazobazwa demandado. bike. Por esa causa, Ni kubw'iyo mpamvu rero en cada tiempo, muri buri gihe Dios Imana ha llamado el mundo yahamagaye abantu ku rubanza, ariko ubwa mbere yarabanje iratanga impanuro, ndetse kandi turabona yuko idahamagarira abantu ku rubanza, ariko kandi yaravuze ko bazocibwa urubanza, ndetse n'abavuze ubutumwa bakavuga ijambo harimwo n'intumwa za buri gihe ndetse na buri kiringo.
nuko rero ivyo ni vyiza kubimenya kugira ngo umwe wese amenye ingene ivyo ategerezwa kwitwararika ku bijanye n'ingene twigisha ubutumwa ijambo ingene tubikora kugira ngo bigende neza imbere y'Imana, kuko icifuzo cacu nuko tuguma tumeze neza imbere y'Imana, kuko ntituzokora kugira ngo hanyuma dusigare tumeze nabi tuguwe nabi imbere y'Imana kandi biboneke yuko twakoze ibintu tutategerezwa gukora, nuko bikaba vyarononye abantu ko bibafasha. Kubw'ivyo rero turifuza gukora dutekanye nk'uko tubivuga, nuko umwe wese azoronke ingero yiwe, nuko twese duheze duhindurwe hanyuma turonke imigisha yasezeraniye umwe wese muri twebwe. Ni vyiza, mu majambo make turabonye rero ingene urufatiro rwa buri kiringo ku bijanye n'igice c'ubukozi, kandi abatangura mu kiringo baba bafise ihigwe rikomeye cane bashobora kuronka muri ico kiringo, ariko kandi baba bafise n'umwitwarariko ukomeye cane bashobora kugira muri ico kiringo. Uwo mwitwarariko uba ufiswe n'intumwa hamwe n'umugwi w'abakozi b'Imana, ab'Imana yamushize ku ruhande, harimwo kandi abamufasha b'abagabo n'abagore ab'Imana ishira muri ico gihe canke muri ico kiringo. Nuko rero Imana yashize muri buri kiringo mu ntango zaco, yahashize intumwa y'ikiringo, umugwi w'abakozi b'Imana hamwe n'umugwi w'abafasha nabo kugira ngo bafashe abakozi b'Imana, bafashe n'intumwa, nuko bose hamwe bashireho neza urufatiro rw'ico kiringo. Kandi abantu bakira ubutumwa mu ntango z'ico kiringo bagira umugisha ukomeye cane uhambaye uwo bashobora kugira, kuko buri gihe bisanga bari mu gice gihuye n'igihe cibuye rikomeza imfuruka, ni ukuvuga baba muri iyo ntambuko muri ico gihe kitagiramwo inzitizi ku bijanye n'imigisha y'Imana. Rero dushobora kubona ivyo mu kiringo ca mbere, ndetse kandi dushobora kubona n'ivyo bintu mu kiringo ca kabiri, kandi dushobora kuba muri ivyo bintu muri iki kiringo ca gatatu, arico kiringo twebwe turiko turabamwo. Nuko rero ndizera ko hamwe n'ivyo twavuze, ndizera ko bihagije kugira ngo twiyumvire kandi tuzirikane turi mu bwizigirwa imbere y'Imana hamwe n'umugambi wayo, ndetse n'ubwenge hamwe n'urukundo rw'Imana, kuko ivyo dukora mu gikorwa tubikora n'urukundo rw'Imana. Hageze umuntu atabikorana urukundo rw'Imana, nuko rero aba ariko aratakaza umugisha ukomeye cane uwo muntu agira iyo akoze mu gikorwa c'Imana, kandi ni umugisha wo gukora mu rukundo rw'Imana, ukora mu gikorwa c'Imana. Kandi ivyo dukora tubikora kubwo kwizera, nk'uko Nowa nawe kubwo kwizera yubatse ubwato, nuko akora ico gikorwa, nk'uko n'Aburahamu yavuye muri Uri y'Abakarudayo kugira ngo aje mu gihugu ico atarazi. We kubwo kwizera yaragiye, kubwo kwizera kandi yarose yizeye Imana, aronka isezerano ry'umwana, nuko aronka umwana Isaka. Kubwo kwizera abantu benshi turabasanga ngaha mu gice c'intware zo kwizera, aho natwe kandi dushigwa, nubwo wewe utabona izina ryawe ngaho,
wewe nanje dushizwe ngaho turaho duhagarariwe n'izo ntwari z'ukwizera. Nuko rero turi ngaho turaho aho turi hose, aho abizera b'Imana bari, abamwakiriye bakizera ijambo ry'Imana. Uko niko kandi tubona ko no mu bibazo bagize hamwe no mu makosa bakoze, naho nyene turahashushyanirizwa mu bibazo hamwe n'amakosa bakoze rimwe na rimwe, ariko igikomeye cyane ni mu kwizera ubutumwa buhwanye n'igihe cacu. Igihe baba bizera ubutumwa ubwari buhwanye n'igihe cabo, twarahagarariwe muri bo nk'abizera bizera ijambo ry'Imana mu gihe bobo babayemwo. Nuko rero duhagarariwe neza mu ntwari zo kwizera, mu bizera b'ukuri bizera umugambi w'Imana muri buri gihe. Nuko rero kumenya uku kuri hamwe no kumenya yuko duhagarariwe mu baduhagarariye mu gice c'ingirakamaro cyane mu mugambi w'Imana muri buri gihe hamwe no muri buri kiringo. Mu kubona ivyo turashimira Imana ku bw'ihigwe twashizwemwo, yadushizemwo, kandi turashimira Imana kuko yo itwereka umugambi wayo, integuro yayo, itwereka n'ingene twokora mu nteguro yayo, mu mugambi wayo, n'ingene twokwirinda tukirinda ibibazo vyo mu nzira, amakosa ashobora gukorwa, ariko kandi n'ayashobora kwirindwa mu gihe tubaye abanyabwenge mu mugambi w'Imana mu gihe twemerewe kubamwo. Mwibuke yuko turi mu gihe c'ingirakamaro cyane kurusha ibindi bihe byose, igihe cibuye rikomeza imfuruka, kandi turi mu kiringo kizogera mu bihe bidashira, umuzuko bapfuye hamwe no mu guhindurwa kwa twebwe twese abakiri bazima, ikiringo c'inkuru nziza y'ubwami, n'ikiringo c'ubwami. Nico gituma hashigwaho ijambo ry'ubwami, ubutumwa bw'ubwami, ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami muri iki kiringo ca gatatu. Kandi ibyo byose bihishurirwa abana b'ubwami, arizo ngano zo mu mugani w'ugwafu n'ingano. Nuko rero nico gituma twatoranijwe, twegeranirijwe muri iki gihe c'iherezo kugira ngo twakire ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami, ari nabwo bwaduhamagaye ndetse buranatwegeranya, kandi twaranashizwe no muri iki kiringo ca gatatu, kandi kugira ngo dukore n'umutima wose ndetse dufise n'ishaka hamwe n'urukundo rw'Imana no kubwo kwizera dukore igikorwa Imana yadushinze muri iki kiringo ca gatatu. Dukore tugororotse, turabizigirwa b'umwami, kandi tugendane ubwenge umwanya wose, ndetse kandi tube n'abanyamayeri bo mu buryo bw'impwemu kugira ngo ntidutakaze imigisha y'Imana, kandi ntitureke ko hari n'umuntu n'umwe yokonona umugambi w'Imana. Kandi buri gihe tugende turindana, dukingiranira ikibaba kugira ngo ntihagire umuntu n'umwe wo hanze ashobora konona abatoranijwe n'Imana. Ni ukuvuga dukingiranira ikibaba umuntu na mugenzi we. Mwibuke yuko Imana yiteze ko twebwe dukingiranira ikibaba umuntu na mugenzi we, kandi nitwaba turi imbere y'abantu benshi
nitwaba turi imbere y'abantu ntihagire umuntu n'umwe agira amakosa amafuti kandi ntihagire umuntu yararaza amafuti ya bene se. Igihe dukoraniye hamwe turashobora gukemura gutorera inyishu utwo tubazo. Ubwo nibwo buryo rero dushobora kubitorera inyishu, ariko turi ku mugaragaro. Nuko rero dukore kandi tuvuge nk'uko Imana ivuga ndetse n'uko Imana ibona. Ntabwo ibona amafuti amakosa kuri Isirayeli yo mu buryo bw'inkwemu, ndetse kandi nk'uko itanabonye n'amafuti kuri Isirayeli yo ku isi hariya igihe bari mu rugendo bagana mu gihugu cy'isezerano. Nubwo bari bafise amafuti menshi, ariko Imana ntiyabonye amafuti, kuko Imana yari kirabaraba mu burya nk'uko natwe dutegerezwa kurabamwo bene data. Kandi mw'ubwo buryo umuntu abona ko amaraso y'umwami Yesu Kristo yatwogeje ibyaha byose. Nuko rero turabe bene data, tubarabane urukundo rw'Imana hamwe no kwizera, turavye ubutumwa bo bizeye. Nuko rero dushobora kubona tukabona aho Imana iriko iratujana nk'uko umugambi wayo uri. Itujana mu gihugu c'isezerano, ahatazoba amafuti, ahatazoba amakosa, ahatazoba ibibazo, kuko kizoba ari igihugu umubiri uhoraho utunganye, kugira ngo tuwubemwo ibihe bidashira. Urufatiro ruriko rurashigwaho neza, kandi kino kiringo ca gatatu kizobamwo inganje y'imyaka 1000. Kizoba kirimwo ibintu vyinshi, ndetse n'urubanza rwa nyuma. Hamwe n'ivyo bintu byose biri kw'iherezo ry'ikimpumbi, kandi biri mw'iki kiringo ca gatatu arico twebwe turiko turabamwo. Hanyuma y'imyaka 1000, nuko rero haza runo rubanza rwa nyuma ku mahanga yose, ku bantu bose batazutse mu muzuko wa mbere, aho abatorejwe b'Imana hamwe n'ababaye ibikoresho vy'Imana kubwo gushiraho urufatiro bazogira igikorwa kidasanzwe n'umugisha ngaho, kugira ngo bakore nk'urwo rubanza ruzoba ariko ruraba, ari nabwo natwe tuzoba turimwo, ariko atari kugira ngo ducibwe urubanza, ariko tuzoba turi nk'abacamanza ngaho, turi kumwe n'umwami Yesu Kristo, hamwe kandi n'intumwa za buri gihe, baba abo mu isezerano risha ndetse n'abo mu isezerano rya kera, baba abo mu kiringo ca mbere n'abo mu kiringo ca kabiri, ndetse kandi n'abo mu kiringo ca gatatu. Nuko rero twamaze kubona umugisha udasanzwe twebwe twashizwemwo, hamwe n'umugisha wose, hamwe n'ihigwe ryose, kandi umugisha wose n'ihigwe birafise umwitwarariko imbere y'Imana. Nuko rero igihe twakira umugisha hamwe n'ihigwe, twarose kandi n'umwitwarariko, inshingano imbere y'Imana, kugira ngo bishingiye ku mugambi uhwanye, ndetse bishingiye n'uburyo nyabwo bwo gukora ibintu, twebwe dukoreshe uwo mugisha hamwe n'iryo higwe ivy'Imana yaduhaye, kandi ntitubikoreshe mu kwinezereza kugira ngo twonone umugisha Imana yaduhaye, nuko ngo tuwushiburire hasi. Hamwe n'ihigwe naryo nyene turikoreshe mu buryo butabereye, twiyumvira ko kubera ko dufise iryo higwe dushobora kurikoresha byose, ariko ntidushobora kurikoresha byose kiretse ibintu vyagenwe vyashizweho ko dushobora kurikoreshamwo. Kandi duhamagariwe gukora ibintu byose
bihwanye n'umugambi w'Imana wo mu gihe cacu, tukabikora dushingiye ku ihigwe yaduhaye hamwe n'umugisha uwo yashize mu biganza vyacu. Buri muntu wese azosangwa, yaba ubugize urushengero runaka canke umukozi w'Imana, ubuzosangwa ariko akoresha ihigwe hamwe n'umugisha Imana yamuhaye, akaba ariko arabikoresha mu kwinezereza atari mu mwidegemvyo. Uwo muntu azobihanirwa imbere y'Imana kandi azogira ingaruka zitabereye, hazoba ingaruka zitabereye kuri uwo muntu, ndetse n'abantu bazoba barohejwe n'uwo muntu kugira ngo bakore mu buryo bwo kwinezereza, mu gihe ico bategerezwa kugira ari umwidegemvyo wo gukora ibintu neza kubw'umugisha hamwe n'inyungu z'abandi hamwe n'igikorwa c'Imana. Mu gihe igikorwa c'Imana cononekaye kubwo kwinezereza k'umuntu runaka canke umugwi, mwibuke azotegerezwa kuvyishura uwo muntu, ndetse kandi n'uwo mugwi bazovyishura imbere y'Imana. Kandi nk'uko nababwiye, birashoboka ko ivyo biba imbere yo guhindurwa kwa buri muntu wese, kuko hanyuma abo bantu bamaze guhindurwa, nuko rero uwo muntu yoshobora kuvuga ati, mbega none ko namaze guhindurwa niki nagirizwa? Kandi uko niko bizoba no ku ntumwa ndwi. Mbega mwe mwibaza yuko Luteri atazokwishura? Ariko twiteze ko bizogenda neza, kandi ko ivyo yavuze ko abayuda bose baterezwa gukora, ubutunzi bwabo bugaturigwa, nabo bakicwa, kuko yari antikristo, niwe yabamvye yica Kristo. Twiteze yuko Imana izobiharura nk'ibyategerezwa kuvugwa n'intumwa kugira ngo hashitswe ubuvugishwa bw'uko amaraso azoba kuri bo. Ariko bidaharuwe muri ubwo buryo, bidafashwe muri ubwo buryo, Luteri yotegerezwa kugira ibibazo runaka, imigisha runaka we yoyitakaza, ariyo adategerezwa gutakaza, yaba we hamwe n'umugwi wiwe, no kuvuga imigisha hamwe n'amahigwe vyo mu bwami bw'imyaka 1000 hamwe no mu bihe bidashira. Twibaza yuko bose mu bwami bw'imyaka 1000 hamwe no mu bihe bidashira ko bose bazoronka ibintu bimeze co kimwe bingana. Uwakoze bike azogira bike, azoronka bike. Uwakoze vyinshi azoronka vyinshi. Igihe kimwe gishobora kuronka ibintu vyinshi cyane hamwe n'intumwa n'abakozi b'Imana b'ico gihe n'umugwa batorijwe b'ico gihe, kurusha umugwi hamwe n'intumwa yo mu kindi gihe, bishingiye ku muco iyo ntumwa yarose muri ico gihe hamwe n'igikorwa bakoze. Nico gituma havuga ngo uwarose bike azobazwa bike, uwarose vyinshi nawe azobazwa vyinshi. Ariko murabona kandi igihe azoba hariko aratangwa ingero, abahawe vyinshi, nuko rero hanyuma bazoronka vyinshi cyane. Uwakoze bike, nuko rero azoronka bike, kuko Imana iragororotse, kandi kubera ko igororotse itegerezwa gutanga ishingiye ku vyo umuntu yakoze mu gihe canke mu kiringo ca buri gihe. Kandi mu makuru ahambaye cyane ndabafitiye, nuko hatazoba igihe na kimwe canke ikiringo na kimwe kizogira impera ikomeye cyane, hambaye cyane ruta iyo mu gihe cacu hamwe n'ikiringo cacu.
por el momento, mwa kano ni yo kanya mismo todavía nanje lo puedo ubwanje comprender bien, sinoshobora kubitahura pero yo sé neza, ariko que ndazi es ko en esa forma. bimeze uko nyene. Y Kandi todo esto ivyo es byose así porque biruko kuko Dios lo diseñó en Imana esta forma yabitegekanije muri ubwo buryo, y nos cayó a nosotros la kandi bendición, el twebwe twahawe privilegio, umugisha hamwe suerte n'ihigwe, de vivir en este amahigwe yo kuba tiempo muri iki final gihe c'iherezo, y se cumple kandi en este tiempo final hashitswa y con muri iki gihe nosotros c'iherezo kuri twebwe los twese, postreros hashitswa serán atabanyuma primeros. bazoba abambere. ¿Y sabe lo que significa eso? Mbega mwamuzi ico ivyo bisobanura? La bendición Umugisha del primero, w'uwa mbere, del mayor, umugisha w'umwana es mukuru, la bendición de la ari uwo primogenitura, mugisha w'umwana w'imfura, umugisha cae w'ubusamuragwa, sobre el ugwa menor, kuri el mutoya, postrero, umuhererezi, porque así kuko Dios lo uko ariko ordenó Imana desde antes de la yabitegekanije fundación isi del mundo. itararemwa. O sea que Dios, Ni ukuvuga ko Imana, en Dios, mu Mana, los primeros Ab- en ser manifestados en abambere la mu tierra kugaragazwa ku isi eran los postreros. bari abanyuma, Y los postreros abanyuma nabo eran bari los primeros. abambere. No sé si ustedes entienden Sinzi mwebwe namba muriko muratahura terminología, ino mvugo, pero ariko conforme al programa divino, dushingiye ku mugambi w'Imana, mwe mushobora que kubona el postrero ko es primero. uwa nyuma aba uwa Lo van mbere. a ver claro. Mugiye kubibona neza. Mbega ninde yari uwa mbere hagati ya Adamu na Yesu? Jesús. Ni Pero ¿quién Yesu. vino primero? Ariko ninde yacu bwa mbere? Ni Adamu. Adán el primero, Adamu uwa mbere, el que tuvo una bendición wagize grande, umugisha ukomeye cyane uhambaye, nuko akawutakaza. luego vino Hanyuma uno haje postrero, el postrero uwa Adán, nyuma, Adamu wa nyuma, y tuvo la bendición del nuko primogénito. agira umugisha w'abana b'imfura. Murabibona? Adán era primero Adamu yari uwa en la mbere tierra, ngaha ku isi manifestado en carne. mu kugaragara mu mubiri w'inyama. Yesu Postrero, manifestado en carne. niwe yagaragaye hanyuma, Pero en el ubwa nyuma cielo, mu mubiri w'inyama, ariko mu ijuru Jesús Yesu es primero ni uwa mbere, y Adán Adamu era nawe después, yari uwo hanyuma, porque kuko fue el Señor Jesucristo ni umwami Yesu Kristo con su cuerpo mu mubiri we teofánico, wa teofaniya el primero niwe que tuvo un cuerpo teofánico. yabanje kugira umubiri wa teofaniya. Murabibona? En el cielo Mu fue ijuru el primero. yabaye uwa mbere, En la sexta dimensión mu buringanire bwa fue gatandatu primero. yari uwa mbere, Por eso es el primogénito. nico gituma ari umwana w'imfura. Y luego Hanyuma creó a Adán, yaremeye Adamu, le creó un cuerpo teofánico. yamuremeye umubiri wa teofaniya. Murabona? Adán fue segundo. Adamu hariya yari uwa kabiri, ariko igihe yagaragara ngaha ku Dios le isi, crea un cuerpo Imana yamuremeye umubiri w'inyama Adamu ubwa mbere, nuko uwiwe irawureka iwusigariza ubwa nyuma, kuko uwa nyuma yari afise ikibazo azoza gutunganya, ikibazo cyo kugwa mu itongo rya Edeni. Ni vyiza, ibikumbure n'ibintu vyimbitse, ndetse no kuri jewe nanje birimbitse, kandi buri gihe cyose ntanguye kwiyumvira no kuvuga ibi, ntegerezwa gusaba ubufasha umwami kugira ngo amfashe kubona neza bino bintu bihwanye, bijanye n'amabanga y'ubwami bw'Imana. Kandi amabanga y'ubwami bw'Imana n'amabanga y'ingirakamaro cyane, kandi aranagoye cyane kugira ngo umuntu ayatahure.
porque la mente humana kuko ivyiyumviro está vy'umuntu más allá del biri munsi pensamiento cane ntibihwanye divino. n'ivyiyumviro Las personas vy'Imana. pueden estudiar Umuntu acerca ashobora de la kwiga ku Biblia, bijanye na acerca de los Bibiliya, ku misterios bijanye del reino de n'amabanga Dios, y'ubwami pero bw'Imana, nunca los pueden ariko alcanzar a ntazokwigera menos ayashikako que namba no sea por bidaciye mu revelación divina guhishurirwa que kw'Imana venga por la kuza guturutse sexta mu dimensión. buringanire bwa gatandatu. Fuera de eso, Hanze la yaho persona estará umuntu conjeturando, azoba pero ariko nunca yivugira utwo estará yishakiye avuga utujambo, ariko entendiendo el programa ntazotahura divino umugambi w'Imana revelado uhishuwe en alguno de los misterios del mu reino de los cielos mabanga que es y'ubwami bwo dado mw'ijuru en alguna yatanzwe parábola mu mugani o runaka canke en alguna profecía mu bíblica buvugishwa runaka por bwa algún Bibiliya profeta o por atangwa el mismo n'umuvugishwa Señor n'Imana canke Jesucristo umwami Yesu Kristo cuando nyene estuvo ubwiwe aquí igihe 2000 yari años akiri ngaha mu atrás. myaka 2000 Así es iheze. que Nuko rero realmente los misterios del mu reino de vy'ukuri los amabanga cielos y'ubwami bwo mw'ijuru son y están fuera de la mente ararengeye humana, cane están más ivyiyumviro allá vy'umuntu, del pensamiento humano. ararengeye cane uko umuntu Por esa yovyiyumvira. Ni causa kubw'iyo mpamvu Dios Imana escondió yanyegeje esos misterios ayo en mabanga, parábolas, iyanyegeza en mu profecías migani, mu bíblicas, buvugishwa bwa Bibiliya, y la gente kandi viendo con abantu sus ojos y barabishije leyendo n'amaso no yabo pueden ver, no pueden bagasoma, entender, ntibashobora a kubona ngo menos que bashobore no sea gutahura revelado en el kiretse tiempo bihishuwe mu correspondiente gihe por el mismo Señor Jesucristo gihwanye, por medio mu del gihe mensajero que nyaco, bigahishurwa n'umwami corresponde Yesu a ese Kristo tiempo, y esa revelación biciye mu ntumwa ihwanye n'ico solamente gihe. puede ser Kandi uko captada guhishurirwa por gushobora personas que kumvwa tienen gusa n'abantu sus teofanías, bafise teofaniya zabo, y esos son kandi abo hijos de Dios n'abana b'Imana. han Abana venido b'Imana en baje cuerpos físicos, mu mibiri los ifatika, cuales ari bo han venido baje. estos cuerpos físicos, Iyo los mibiri cuales han ifatika venido primero baje niyo yabanje siendo kuza mortales, ubwa mbere, imibiri horribles, ipfa, imibiri ibora, pero que tienen la promesa de un ariko bakaba cuerpo bafise isezerano eterno. ry'umubiri uhoraho. Y ese cuerpo Kandi uwo eterno mubiri uhoraho será el que tendrá niwo todas uzogira las bendiciones imigisha de yose la primogenitura y'abana que b'imfura corresponde a ihwanye, cada hijo de igenewe Dios. buri mwana w'Imana wese. Murabibona? Postrero, primero. Uwa nyuma abo wa El mbere. primer cuerpo Umubiri wa no mbere tiene las bendiciones de la nta primogenitura, mugisha w'ubusamura gufise, porque las bendiciones de la kuko imigisha primogenitura y'ubusamuragwa corresponden ihwanye, al cuerpo igenewe postrero que umubiri ha de wa nyuma, recibir cada uno de los umubiri hijos de Dios. buri mwana w'Imana El wese azoronka. postrero será Uwa primero. nyuma azoba uwa La mbere. bendición caerá Umugisha sobre uzogwa ese cuerpo kuri uwo mubiri eterno, uhoraho, ese cuerpo uwo mubiri creado por Dios, waremwe del n'Imana, cual vivirá ari uwo mubiri eternamente, uzobaho ibihe porque bidashira, recibirá y kuko tendrá la uzoronka bendición de la ukaronka primogenitura, umugisha w'ubusamuragwa, siendo que la bendición de la kuba primogenitura tiene que umugisha ver w'ubusamuragwa con la tierra ufitaniye prometida. isano n'igihugu Y la c'isezerano, bendición de la primogenitura kandi umugisha w'ubusamuragwa es para ser cumplida en la tierra uzoshitswa prometida. mu gihugu Así c'isezerano. que Nuko rero todas estas cosas las podemos ver. bino bintu byose turashobora kubibona, Esa bendición de la kandi uno primogenitura, mugisha la cual w'abana nosotros b'imfura ari wo hemos twebwe y estamos recibiendo twamye kandi turiko en turaronka forma mu de buryo mensaje, bw'ubutumwa siendo hablada, buriko buravugwa. se va a Uwo mugisha materializar para uzokwigaragaza cada uno kuri de umwe los wese hijos mu de bana Dios. b'Imana. La tierra prometida como Igihugu cuerpo c'isezerano es nk'umubiri el cuerpo nuevo. ni uno mubiri Y mushasha. las bendiciones de la Imigisha primogenitura y'ubusamuragwa nayo son para el cuerpo niyo nuevo, o sea, mubiri para la mushasha, tierra ni ukuvuga prometida, ngo iy'igihugu porque la c'isezerano, bendición de la kuko mu mugisha primogenitura dice w'ubusamuragwa que heredará havuga ko esa tierra prometida, uwo eso uzoragwa fue ico lo que gihugu le prometió c'isezerano, ivyo nivyo a vyasezeraniwe Abraham, Aburahamu, y le dará también kandi bendiciones del cielo. Así izonamuha que n'imigisha yo mw'ijuru. Ni ukuvuga rero son
las bendiciones de la primogenitura, n'imigisha bendiciones y'ubusamuragwa, sin límites, imigisha itagira inzitizi, bendiciones aquí en la imigisha tierra yo y ngaha ku también isi ndetse en el kandi cielo. n'imigisha yo mu ijuru. Por eso, Nico gituma mi consejo es impanuro yanje que ari uko seamos cuidadosos y twokwirinda que nos nuko enfrentemos a la realidad tugahangana de quiénes n'ukuri somos nosotros kwabo turi en el kwabo turi programa de twebwe Dios mu mugambi w'Imana, y asumamos kandi la responsabilidad tukuzuza de umwitwarariko wacu, inshingano zacu ser zo un kuba ministro, un abaministre, abakozi consiervo b'Imana, abashumba de el Señor Jesucristo b'Umwami Yesu Kristo en esta tierra ngaha ku isi, y de el mensajero hamwe que él n'intumwa prometió yasezeranye para esta tercera muri iki kiringo dispensación. ca gatatu. En la primera dispensación Mu kiringo ca mbere trabajaron bakoze los consiervos con abashumba, Moisés, bakoranye na en la Mose, segunda con Jesús mu ca kabiri y en la bakorana na tercera Yesu, mu ca gatatu con el naho ángel del Señor bakorana Jesucristo. na marayika w'Umwami Yesu Kristo. Y podemos decir Kandi con twoshobora confianza kuvuga y en las tres tuvyizigiye dispensaciones neza ati mw'ivyo biringo todos los bitatu siervos abashumba bose y mensajeros hamwe n'intumwa trabajaron con bakoranye el Señor n'Umwami Jesucristo Yesu en Kristo cada una muri buri de las kimwe dispensaciones. muri ivyo biringo, Porque fue el Señor kuko Jesucristo yari Umwami Yesu en Kristo Moisés. muri Mose, Fue el yari Señor Umwami Yesu Jesucristo Kristo en la segunda dispensación mu kiringo con ca los kabiri apóstoles. hamwe n'intumwa, Y es el Señor kandi n'Umwami Yesu Jesucristo Kristo en la tercera niwe ari dispensación mu kiringo con ca su gatatu ángel ari y kumwe con los n'amarayika consiervos wiwe ndetse de la n'abashumba tercera bo mu kiringo dispensación. ca gatatu. Así es que es el Señor Nuko rero Umwami Yesu Jesucristo Kristo en todo tiempo, niwe ari muri en ivyo el bihe Antiguo vyose, mu Testamento isezerano rya y en el kera Nuevo no mu Testamento, isezerano llevando rishasha, a cabo niwe ariko su arakora obra igikorwa que ciwe, él diseñó ico desde antes de yategekanije la fundación yagenye del isi mundo. itararemwa. Así es que, Nuko rero conscientes de la responsabilidad kumenya de un umwitwarariko consiervo, de un ministro, w'umushumba ari we wese, umukozi w'Imana una dispensación mu kiringo y del comienzo de esa hamwe no mu dispensación, ntango z'ico en kiringo donde se coloca el fundamento ahashigwaho de esa urufatiro dispensación rw'ico kiringo, y en la cual las personas que nuko comienzan en esa abantu dispensación batangura muri ico y los kiringo ministros que hamwe trabajan en n'abakozi esa b'Imana bakora muri dispensación ico kiringo tendrán bakagira bendiciones imigisha para toda esa dispensación muri ico y kiringo para toda la cose eternidad. hamwe n'ibihe bidashira. Vale la pena Birakwiye rero reconocer kumenya y gutahura aceptar la ndetse responsabilidad no gushitsa de un kwitwararika ministro, de un inshingano zacu, consiervo inshingano z'umukozi w'Imana, en inshingano esta tercera z'umushumba muri iki dispensación kiringo ca gatatu, y en esta edad de hamwe la na mw'iki piedra gihe angular, cibuye la edad rikomeza imfuruka, de la tercera igihe dispensación, co mu la kiringo edad ca de la piedra gatatu, angular igihe cibuye es la rikomeza edad imfuruka de la n'igihe tercera co mu kiringo dispensación, ca en gatatu, la cual se ari naco manifiestan kigaragaramwo los 7 truenos imituragaro ndwi apocalípticos del yo mu vyeshuro Apocalipsis del Yohana, capítulo mu 10, vyeshuro Yohana igice c'icumi, así como nk'uko en cada una de las edades muri buri kimwe de mu la bihe iglesia gentil, vy'ishengero ry'abanyamahanga un trueno habaye que es la voz de umuturagaro, Dios. ariryo jwi En ry'Imana cada mensajero muri buri ntumwa. emitió la voz divina Umuturagaro y wumvikanishije llamó a ijwi los ry'Imana hijos de Dios uhamagara y abana le b'Imana, dio nuko el mensaje, la fe ubaha ubutumwa correspondiente para esa ukwizera dispensación guhwanye n'ico kiringo. en nuestra edad de la piedra Mu gihe angular, cacu cibuye el rigumye imfuruka, mensaje de la edad de la piedra ubutumwa angular bw'igihe cibuye rigumye imfuruka representado bushushanwa en las 7 voces de los 7 n'amajwi ndwi truenos y'imituragaro de ndwi Apocalipsis yo mu vyeshuro capítulo Yohana 10, igice c'icumi. llama y junta a todos los escogidos y le da la fe Burahamagara para bukegeranya ganarlo, abatorejwe le bose, da la fe bukabaha ukwizera para kwizamurwa, la ukwizera transformación ko de su guhindurwa cuerpo kw'imibiri y le yabo, da la fe ndetse bubaha no para la kwizera resurrección a los que k'umuzuko partieron ku bamaze en el pasado. kuva mu mubiri muri kahise. Es el mensaje de
ni ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami sonando, buvuga tronando, bugaturagara, o sea, la voz de ni Dios ukuvuga ijwi siempre ry'imana buri gihe ryumvikana ari nk'umuturagaro, y la voz de Dios en kandi edad ijwi de la ry'imana piedra mu angular gihe en esta cy'ibihe rikomeze tercera imfuruka muri iki kiringo dimensión cya se gatatu escucha ryumvikana como 7 truenos nk'imituragaro ndwi dando sus voces, ituragara amajwi es yayo, la voz de ni Dios ijwi ry'imana tronando consecutivamente rituragara y mu buryo cuando se habla bukurikirana, del 7, kandi iyo havutse el ku ndwi 7 indwi representa igitigira indwi algo gishushanya completo. ikintu gikwiye cuzuye, Es un mensaje ni completo ubutumwa del mensaje del bukwiye Evangelio ubutumwa del bw'inkuru Reino, nziza es y'ubwami, un mensaje ni completo ubutumwa del mensaje de bwuzuye gran voz de ubutumwa bw'ijwi trompeta, rirenga de la ry'inzamba, trompeta final, ubutumwa es bw'inzamba un ya mensaje nyuma, ni ubutumwa completo, el bwuzuye mensaje ubutumwa de la bw'igihe piedra cibuye angular. rigumye imfuruka, El mensaje de ubutumwa sanidad bwa del buri gihe gentil c'ishengero no ry'abanyamahanga fue un mensaje ntibwari completo, ubutumwa por bukwiye eso bwuzuye, solamente nico reflejó gituma hagaragaye la gusa mitad de igice un color c'ibara del arco iris. ry'umunywi w'amazi, Ni siquiera reflejó ntihanagaragaye el arco iris umunwa completo o w'amazi el color ukwiye completo, canke ibara el ryose círculo rikwiye, completo, sino umuzingi wose la ukwiye, ariko mitad de ese hagaragaye igice arco iris. c'uwo munywi w'amazi. Por lo tanto, Kubw'ivyo encontramos rero que no fue un turabona mensaje yuko completo, el butari ubutumwa mensaje bukwiye, de ubutumwa sanidad bwa buri del gihe gentil. c'ishengero Y ahora, ry'abanyamahanga, ndetse uniendo unakoranije todos los mensajes de los ubutumwa 7 bwose mensajeros bw'intumwa encontrados, ndwi, que turabona solamente ko tiene 7 colores, bugira gusa pero amabara ndwi, no ariko tiene el círculo ntabwo bufise completo. bugira Por lo tanto, umuzingi tiene ukwiye. Kubw'ivyo rero medio bugira arco, igice medio arco iris c'umuzingi, umuheto, con sus 7 colores. mu mabara yawo La indwi, única etapa intambuko imwe irá rudende hamwe en n'igihe, que los 7 colores del arco iris aho amabara ndwi y'umunywi w'amazi yuzura el arco iris completo hamwe n'umunywi w'amazi sea wose wuzuye el círculo completo. ukikuwe, Y cuando se ni habla de un ukuvuga ngo círculo, se umuzingi habla ukwiye. de Iyo havuzwe ku eternidad, muzingi haba ariko havugwa ku porque bihe usted no le bidashira, encuentra kuko wewe lugar ntushobora de kubona parada. ahantu ho guhagararira. Por lo tanto, un círculo Kubw'ivyo rero representa umuzingi también ushushanya la kandi eternidad. ibihe bidashira. Así es que cuando se habla del Nuko rero iyo havuzwe ku munwa w'amazi ukwiye, demuestra el pacto ari divino, nawo utwereka isezerano ry'Imana, la eternidad, ibihe bidashira, aho igitabo gihesha uburenganzira kigaragara, kandi ni naho hari igitabo gihesha uburenganzira. Ahari igitabo gihesha uburenganzira, aho hategerezwa kuba umunywi w'amazi ukwiye, kuko ni isezerano riherekeza ico gitabo gihesha uburenganzira. mientras no esté el título de propiedad, Mu gihe hataraboneka igitabo gihesha uburenganzira, umunywi w'amazi ntushobora kuba ukwiye mu gihe kimwe canke mu kiringo kimwe. Ariko hashitse igihe cy'ibihe imfuruka, arico kironka igitabo gihesha uburenganzira, kimwe cugurwa mu ijuru. Nuko rero umunywi w'amazi wuzuye ukwiye uragaragara muri iki gihe c'ibuye rikomeza imfuruka. Nico gituma mwebwe mubona ko wewe ufashe ibuye una pirámide, piramide, o sea, una piedrita ni ukuvuga ngo akabuye gakomeza imfuruka, akabuye gasongoye gakayangana, nuko ukakarasira k'umuco, wewe uca ubona amabara ndwi y'umunywi w'amazi. pero usted hace eso Ariko wewe ivyo ubikoze kw'ibuye ry'inganamwashi canke ku kindi kibanza canke ku kintu gikayangana, uko coba gikayangana kose, we ntushobora kubona umunywi w'amazi ukwiye, kuko el arco ikigaragaza umunywi w'amazi ni igihe c'ibuye rikomeza imfuruka, kandi ni kubw'iyo mpamvu en esa forma. bigaragara muri ubwo buryo. Ni vyiza, Toda la bendición twamaze rero kubona umugisha wose udasanzwe tocado la edad de la piedra, washizwe mu gihe c'ibihe rikomeza imfuruka, igihe cacu, igihe aho twahamagariwe tukegeranirizwa, nuko tukadomwa ko ikimenyetso c'Imana nzima, aho dufise igitabo gihesha uburenganzira kugira ngo buri mwana w'Imana wese acakire, nuko acakire mu kwakira ubutumwa
bw'igihe cy'ibuye rikomeza imfuruka aribwo butumwa bwiza bw'ubwami. Ni ubutumwa bwiza cyangwa ubutumwa bw'igihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, ubutumwa bw'ikiringo cya gatatu. Kandi mu kwakira icyo gitabo gihesha uburenganzira uba uri kuraronka kandi n'isezerano ry'Imana. Isezerano ry'Imana riragiherekeza mw'ayo mabara ndwi y'umunywi w'amazi. Ubutumwa bushushanya amabara ndwi y'umunywi w'amazi, ni ukuvuga bugaragaza amabara ndwi y'umunywi w'amazi kuri buri umwe mu bana b'Imana. Nicyo gituma abana b'Imana bamye bahamagarirwa mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka. Ntibashobora kuguma mu gihe cyamaze kurengana, kuko mu bihe byamaze guhera hari gusa ibara rimwe ry'umunywi w'amazi kandi ritanakwiye, ariko igice cy'iryo bara ari naryo ritarimwo isezerano rihoraho, ni naryo kandi isezerano rifise rihuye n'ico gice c'umunywi w'amazi, ariryo ritarimwo isezerano ahakorerwa umuzuko ku bamaze kuva mu mubiri hamwe no guhindurwa kw'abari bazima. Kuko mu isezerano rihoraho ry'Imana niho hari ubugingo budashira, niho hari uburenganzira bwo kubaho ibihe bidashira tutabonye urupfu, hari uburenganzira bwo guhindurwa hamwe no kubandanya tubaho. Nicyo gituma umuhamagaro ari uburi n'inyota naze, kandi ushaka ntiyakira amazi y'ubugingo ku buntu. Ico uba uri kuraronka ni isezerano ry'Imana, ico uba uri kuraronka ni igitabo gihesha uburenganzira umunywi w'amazi. Nuko rero umunywi w'amazi uri kuri abo bantu, n'isezerano ry'Imana riri kuri abo bantu, kugira ngo bihwanye n'iryo sezerano Imana ikorane n'abo bantu. Umunsi umwe tuzovuga ku bijanye n'isezerano ry'Imana. Twarabivuze muri Colombia ku bijanye n'umunywi w'amazi, ariko umunsi umwe ndizera yuko Imana izotubwira gato ku bijanye n'ico cigwa, kandi izotwereka ibintu byinshi biri mu iryo sezerano ry'Imana, mu isezerano ry'umunywi w'amazi, kandi tuzobona gato mu buryo bwagutse busesuye ibintu tutigeze kubona mu buryo busesuye, kandi kumbure nanje nkaba ntarabibona, ariko Imana izomfasha, kandi niyabinyereka nuko nzoca ndabibabwira namwe. Ibintu byose izonyemerera kubabwira mwebwe, kugira ngo bityo mwebwe mwese mube muzi ibijanye n'isezerano ry'Imana, ari naryo twebwe turiko turabamwo. Ibyiza ndibaza yuko ubona ubutumwa twashobora kubwita umwitwarariko w'umukozi w'Imana canke umwitwarariko w'umushumba, kandi ndizera ko hamwe n'ibi byose mwa kano gatondo bihagije kuri uno munsi, bambe bihagije kuri uno mugoroba. Buri gihe mwirabe muri uno mugani w'umwami, aho yabagira ati none ninde mushumba w'ubwenge, ninde mushumba wo kwizigirwa kandi w'ubwenge, ari we shebuja yashize mu rugo rwiwe kugira ngo abagaburire ku gihe bande umuryango wiwe, abana b'Imana. Kandi haravuga hati harahiriwe uwo mushumba shebuja naza azosanga ariko arabikora uko. Ndababwira ukuri, azomuha kuganza ibyo afise byose. Nuko rero hariho ibintu byinshi azoha umwe wese mu bashumba bakora mu gikorwa c'Imana.
nk'uko umwami Yesu Kristo nawe ashira mu nzu yiwe umushumba wo kwizigirwa kandi w'ubwenge, intumwa yo muri iki kiringo, hanyuma kandi n'abakorana nawe bashigwa mu myanya y'ikirenga kurusha abandi bantu.